Oh, hello bakunzi ba BTV, ni Yvonne Kamariza umuyobozi wa BTV. Umunezero kuri jewe kubana namwe uyu mwaka wose, by'ukuri ndabipfurize cyane kurangiza umwaka amahoro, ndayipfurize ndetse kuzoba mu mwaka wa 2023 mufise amagara meza, mufise umunezero. Nige cyose twagiyeho cyane, nige cyose mwadutera intege, muze muhorane natwe, Imana ibahezagire cyane. Hello bakozi ba BTV, nitwa Niyomwungere Arnaud, nkaba ndi chef ressources humaines ngaha muri BTV. Ndabipfurije Noel nziza n'umwaka mwiza, muze umuronkemwo amata n'ubuki. Merci beaucoup. Ciao. Hello bakozi ba BTV Burundi, ni Irakoze Ange Gita nkora ikiganiro cha Billa Show kuri BTV Burundi. Ndabwire ngo umwaka mwiza aho iwanyu, muze mugiremwo imigisha myinshi, amata n'ubuki bitahe iwanyu. Fashikano kanya kugira ndabipfurize umwaka mushasha muhire mwiza w'ibihumbi 2023. Akaba yari Arlette Mugisha ashikiriza ikiganiro c'abakundana, hamwe mukundana kumubona kenshi no mu makuru y'ikirundi. Show izobera he none ku okay nito DJ Rafael Nyandwi, sanzwe nkora ikiganiro cha B News kuri BTV. Ndifurije abakunzi bose ba BTV umwaka mwiza na Noel nziza. Mu mwaka wa 2023 uzobabera umwaka w'amata n'ubuki muronke mu byose. Nitwa Nduwimana Jean Claude, nkaba ndi umutekinisiye. Nkaba ndabifurije umwaka mwiza, uze ubabere umwaka w'amata n'ubuki. Bakunzi ba BTV, turabifurije umwaka mwiza w'2023.